ubaka izina ryawe hamwe aho uciye hose uhasiga urwibutso bagira bati naka arahaciye. Inyurabwenge kaze mu kiganiro Inyurabwenge mugitegurirwa na Claude Kamarade mukagishikirizwa na televiziyo Umuvugizi. Ibihe vyiza kuri wewe ukurikira televiziyo Umuvugizi, ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'Inyurabwenge cuno munsi. Ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro umuntu wese aza kugitangura ndazi yuko aza kukimara kubera yuko cikwije ubuziranenge. Gifise ibintu mutari muzi canke mutari mwibaza yuko ari byo bigize ubuzima bw'uno munsi. Kubera iki cirwa nacise ibintu 10 bigaragaza yuko uri gihangange ngaha mwisi. Ubigendeye ugomba kuba igihangange kubera yuko aho twabikuye ababitwandikiye baravyize ko basanga uno munsi kugira ngo bigihangange muri bono buzima bw'iyi si ntibikenera amashuri menshi. Kuba umuntu amenyekana, kuba umuntu avugwanga, kuba umuntu wingira akamaro ntibisaba amashuri menshi, bisaba ahubwo amayeri yo kubana n'abantu, amayeri yo kugenzura abantu. Mbere nari kuvuga nti ikigwa cy'uno munsi n'amayeri ushobora gukoresha uri kugenzura abantu, uriko wigenzura wowe nyene kugira ngo noneho ushobore guhangana n'ubuzima bw'uno munsi. Ndabisubiremwo, ubuzima bw'uno munsi, isi y'uno munsi ikeneye abantu biza amashuri menshi, basomye vyinshi, b'incabwenge zigera kure cyane, navyo birakenewe. Mugabo abashobora no munsi kugenzura isi nabamenya amayeri yo kuyigenzura, mbere nabo nyene bakigenzura. Byavuye rero mu gitabo ciswe 48 Laws of Power cyanditswe na Robert Greene, ni umunyamerika, aho yanditse ibintu 48 ivyo dufasha kugira ngo tubi bihangange. Mugabo uno munsi tuza kubabwira ibintu 10 canke 15 gusa, ibindi bizogaruka mu nyuma. Tubabwira ingene mushobora kugenzura abantu namwe nyene mukigenzura, namaze kubivuga. Mugabo ndanababwira neza yuko iki kintu cyo kugomba kwigenzura cyangwa kugenzura abandi, uriya muntu acirondera biramugora cyane. Umuntu acirondera no kuvuga umuntu gitangura kurondera ubuzima biba bimugora. Mugabo amaze gutera agatambuko k'ubuzima, aya mayeri canke ububwenge buramufasha kugenzura abantu no kwigenzura. Ibi rero byagiye bikoreshwa n'abatari bake, abanyepolitiki barabikoresha cyane mu kugenzura abo bashinzwe kugira ngo bashobore kubona neza yuko bakiri kumwe. Umunyepolitike mwiza gumaraba yuko abantu biwe bakimuyoboka, abantu biwe bakiri kumwe, abantu biwe bumviriza neza ivyo ariko aravuga. Navyo kugira ngo bigenzure hari uburyo ngo tugiye kurabira hamwe. Abanyepolitike gusa babikoresha, mugabo n'abanyamadini barabikoresha kugira ngo bashobore kuraba yuko abakristo babo, abayoboke babo bakibayoboka by'ukuri, bakiri kumwe, canke ikaba inzira nziza yo kugira ngo bashobore kugumana nabo neza. Sabo gusa n'aba bantu b'ivyamamare, les influenceurs, kugira ngo barabe neza yuko abafana babo bakiri kumwe, barabikoresha nabo. Tuduge rero neza na neza ku ijambo, bagira bati mu rukundo ntukagire uwo wimariramwo, ba umuntu wa bose niba ushaka imbaraga, cyane cyane mu byo guhuza ibitsina. Ni ikintu gikomeye cyane, ntagire umuntu wimariramwo. Birahambaye kubera yuko narabivuze mu biganiro twagize ejo bundi mu Nyurabwenge, twagiye tuvugana namwe. Imbaraga ziri mu guhuza ibitsina ni imbaraga zikomeye cyane. Bimwe Fred agira ati ni nk'iki sasu kirimbuzi. Mbere ku mu mbaraga za mwene muntu, za mbaraga indwi umuntu afise, nababwiye neza yuko amatohoda canke ivyigwa vyakozwe nuko imbaraga zijanye no guhuza ibitsina arizo mbaraga zikomeye cyane. Isi novuga no munsi
zubakiyeko. Amasosiyete uno munsi agira ati tuvyitwaremo neza ubundi isi yorimbuka, kubera yuko izo mbaraga ziratwaye abantu benshi, ziratwaye isi. Nababwira nti umuntu ashobora kugenzura neza imbaraga zo guhuza ibitsina, iyo muntu aba na sekibi biragoye yuko amuhwikira canke amukubita hasi. Mugabo utashoboye kubigenzura biroroshe neza yuko shitani canke sekibi amukubita hasi. Twabigeranije nuko ugereranye kuraba kugira ngo muvyumve igikoko canke dufate nk'inka. Inka iyo bayikonye kuvuga yuko baba bayatse izo mbaraga zose, usanga ata mashaka ifise, usanga itekanye canke igenda umengo nta mbaraga nyinshi, ni kubera yuko baba bayikonye bakayaka inguvu zayo. N'umuntu rero burya kugira ngo ashobore gukora ibyo ariko arakora, ashobore gukora vyinshi, ashobore kubaka ibintu bihambaye, nuko mu mbaraga z'igitsina aba ari umuntu akomeye kandi uko agenda akomera cyane muri ubwo buryo niko agenda akora ibintu byinshi bigera kure. Ntimuze mu bije kure cyangwa mu biyoberwe, abantu muri ko barubaka ibintu byinshi, ibintu bikomeye, batora ibintu bishasha, baba bafise imbaraga zikomeye mu bijanye n'ivy'igitsina. Ikiza kuba ikintu kibi canke bikababera novuga ikintu kitameze neza, nuko izo mbaraga kenshi baza kuzikoresha baje kurondera aho badahuje munsi y'urukenyerero. Imbaraga bokoresheje mu gukora ibindi bikorwa vyinshi baza kuzikoresha baje kurondera aho badahuje munsi y'urukenyerero, no kuvuga bwa bushuhe wa mucanwa ubabiramwo bawujana mu ubwo buryo. Ariko ubundi yaba ziriya nkomedi, ziriya nguvu umuntu agomba kuzijana mu gukora ibikorwa, abantu bakora ibintu vyinshi. Nico gituma kubona bibabwira mu biganiro biheruka, hari abantu benshi bagerageje kubona neza yuko ziriya mbaraga zidasanzwe bakiyima guhuza ibitsina canke bakiyima gushaka, bakiyima umugore. Bariho bamaze kubi hari iyo bagiye mu bikorwa bihambaye, abantu batandukanye usanga biyima ivyo guhuza ibitsina, kubera yuko barazi yuko hari imbaraga zikomeye cyane. Iyo umuntu yavyimariyemo ngo arajegera, ugasanga nta vyinshi agishoboye kurangura. Mugabo ibi muvyumve neza, ngo ku bantu bubakanye, umugabo n'umugore, ibi ntaco bibagira, kubera yuko barasangira uko guhuza ibitsina, aho umwe vyo mujanye ku mwaka imbaraga aza kuzironka mu wundi, kubera yuko agaruka akamusubiza mu bundi buryo. Nka kurya umugore usanga ariko aramesurira umugabo, usanga ariko aramondera ivyo gufungura, usanga mwitwararika mu buryo bucanke buriya, n'uburyo bwo kumusubiza ziriya mbaraga nawe aba yakoresheje. Nico gituma ibi turiko tuvuga ntibiraba abubakanye na gatoyi, bobo ntaco bibagira. Rero ndabikuye ibi vyose kwiki bavuze bati ntihagire umuntu numwe wimariramwe mu bijanye n'urukundo, wame ugira reserve, niko novuga, wame wiyubara, wame wisigariza nawe kugira ngo udatakaza canke utajegera. Ubugira kabiri bagira bati iyo ugomba kuba umutsinzi ni wige amayeri yose, iga amayeri yose yo guhindura, iga amayeri yose yo guhindura intege nke zawe ngo zicike imbaraga. Ni wige amayeri yose ushobora kuguhindura ngo intege zawe zicike inkomezi. Nibisanzwe yuko umuntu wese afise intege nke, burya umuntu wese arafise intege nke mu buzima bwiwe, ntagiye numwe zo guhenda. Nawe tubona ari bihangange hejuru, usanga hari ahantu afise intege nke. Mugabo ivyo nibisanzwe, kubera yuko iyo agerageje agafata ico gice c'imbaraga akaba arico agomba kwitaho, biba bisanzwe. Nimwe nababwira naheruka, uzukora ibishoboka vyose mu buzima bwawe, umuntu ntagenda amenya amagara make yawe ari hehe, intege nke zawe ziri hehe. Igihe cyose ataramenya intege nke zawe ziri, uzobukira igihangange. Genda rero gwanira ahari ubuhangange bwawe, ahari imbaraga zawe,
ntiwite na gatoyi kuri ibyo bintu bimeze nk'intege nke. Ngabo ku rundi ruhande umenye intege nke zanje ziri ngaha, hanyuma uce ugerageza gushira ahabona cyane ibijanye n'imbaraga zawe. Niyeri canke ni kimwe cyo gufasha kugira ngo ushobore kumenya kugenzura abantu, umenye no kwigenzura wowe nyene. Bagira bati kandi za wita ku ruhande rwawe rwiza kuruta rubi. Bisana nibi nari nimvuze hejuru yuko uruhande rwawe rwiza ariko abantu bagomba kumenya. Uruhande rubi ubwo ntacyo bitwaye, za nk'uwaruhevye mbere kuko nta nico ururonderamwo, ibyo ruzogomba gukoresha bizikora. Mugabo kandi wewe wite ku ruhande rwawe rwiza. Nimba muri wewe waremewe wiyumvamo gufasha abantu, urukundo, kwitaho abababaye, kuraba imfuvyi n'abapfakazi, kwigisha abantu nk'uko nguko, ukumva nivyo wo kwitaho gusumba ibindi, ibijanye n'amagara make yawe n'intege nke zawe, ivyo bindi ntuzuvyitaho, ni wite kubifitiye akamaro wewe n'abantu benshi. Bagira kandi bati ntuze wibagire ko guhora wiyubara nivyo bikugira igihangange. Umuntu agomba kuba igihangange imisi yose yama yiyubaye, si imisi yose gusa, mbere umunota wose, akanya kose ariyubara. Niba muhaye amabanga kanaka ariyubara, kubera yuko ayo mabanga aravye nabi niyo ashobora gukubitirwamwo hasi. Bimwe nababwira nti burya shitani canke imbaraga z'umwiza zamaze dukubita hasi mu kintu cyose turimwo. Ico tugezemwo nico zigomba kudukubitiramwo hasi, nizo gukubita hasi mu byaheze, mu utarashikira oya. Kandi ikintu cyose ubayemwo barakudugije, urosa akazi na hari urose promotion, wame witega neza yuko kiriya kintu ubayemwo nico ushobora kuronkeramwo n'imitego. N'amasigiso warose ni byiza nibyo. Umugabo nako wari umusore abaye umugabo, menya yuko mu bwo bugabo winjiyemwo niho umugiye guhorera n'imitego kanaka. Wame wiyubara rero, si kirori, si kuryoherwa gusa, niko hari biryoheye, hari binezereye, hari byiza. Mugabo wame wiyubara kuko mu bwo bugabo bwawe ico kintu winjiyemwo niho uzohorera n'imitego. Ndabivuze ku mugabo ko no bivuga no ku mugore wavuye mu bukumi ubaye ugiye kuba umugore. Iyubare kubera yuko imitego myinshi ico gihe ugezemwo nico uzokubitirwamwo, nico shitani sekibi cyayi kamere y'isi izogutegeramwo. Ni nkuko kandi n'igihushane cyabyo ibyiza byinshi biri ngaho, mugana byo ubishikira mu gihe by'ukuri uri umuntu wamye ugavye. Niko ndavuga iby'ubuzima bwa misi yose. Mugabo amabanga bagushinze mu gihugu, bagushinze amabanga kanaka, bakwizeye, barakuduza. Witege neza yuko ibizogukubita hasi biri ngaho nyene. Witege yuko kwisambura, mbere ugasambura n'umuryango wawe, ugasambura n'ikibano, ubyitegemo ngaho nyene. Akarorero, ubaye umucamanza mukuru, sivyo? Nutiyubara ejo ukaza kuba mu bantu barya ibiturire, ukaza kuba mu bantu barya imanza z'abantu. Bizoba bitangaje nibagukubita hasi, bakagushira mu gasho, bakagupfunga. Wibaza ngo bizokora wowe gusa, si wewe wenyine bizokora, bizokora no ku muryango wawe. Abana bawe bazomara iminsi batabona umuvyeyi wabo kubera ko ari mu gasho, bababare cyane. Bazomara iminsi bataronka ingene bashobora gutunga umuryango, uwo n'umupfasoni wawe ababare cyane. Kubera iki? Kubera ya ntambwe watera iyo mu buzima, hanyuma ntiwashobora kwiyubara. Ni kamwe mu burorero bwinshi ntushobora kubaha. Ndazi yuko muri vyabona by'ivyo bintu. Iyubare mugenzi mu bintu byose woba urimwo, nubwo ari iteka kuba wageze ngaho. Ubundi ngira nti bagira bati
ubaka izina ryawe ku buryo aho uciye hose uhasiga urwibutso. Ubaka izina ryawe aho uciye, nubwo uhamara iminsi 3, nubwo uhamara iyinga rimwe, naho ubwo uhamara ukwezi kumwe, abantu bazubagire bati hariho umuntu yaciye ngaha. Byubake, usiga uryubatse. Hari abantu benshi bashobora guca ahantu bakagira bati mbega uyu muntu bigenze gute ibintu ariko aradukorera, uyu muntu kuko twamwizeye bigenze gute ngo asigaye adushizemwo uyu mwijima wose, ndabivuge gutyo. Ariko ushaka kubigihushana, ereka urukundo abantu bo ngaha, aho ushitse bereka urukundo. Nimba ari ubumenyi ufise ubereke, nimba ari umwete ufise ubereke, nimba ari gukora ibintu ku buryo bugezweho ubikore. Ariko vy'ingenzi wubaha abantu, ukunda abantu wasanze, ukora akazi kawe ku buryo bagira bati umwanya wabaye muto, ujya muntu n'umukozi vy'ukuri. Ubaka izina ryawe ku buryo bazogira bati uriya muntu kubona twaramuhomvye, kubona twaramubuze vy'ukuri n'uruhombo, kandi n'uruhombo rugera kure. Hari abantu bashobora guca ahantu bakavuga bati turatomboye ko agiye, simana imudukuyeko. Ndiga yemwe iyo mana twasenze ikatwumvira ukungana uko kose kugira ngo nakagende. Oya wewe ntibibuko nimba ugomba kumenya kugenzura abantu. Hari abantu noneho kandi ashobora kuba ahantu ahari ntubimenye, atahari ntubimenye, yagenda ntubimenye. Kubera iki? Ibikorwa vyiwe biri nakazu yanzi, ntahari nihari yagiye bikaguma arico kimwe. Urumva biba ari ibintu bidasanzwe. Gabo bundi aya mategeko ya Green Robert agira ati ubaka izina ryawe ku buryo aho uciye hose uhasiga urwibutso, usikare bakwibuka. Harigeze guca umuntu ngaha, twarigeze kubona umutipe by'ukuri yari ntashikirwa mu bijanye no gukora, mu bijanye no kwitunganya, mu bijanye n'urukundo, mu bijanye no kubana neza n'abantu, mu bijanye no kugendera ku mategeko. Biba ari ibintu vyiza cyane kandi vy'ingenzi. Ubundi aragira ati ibiganza vyawe bigomba kwama bisukuye. Ibiganza vyawe bigomba kwama bigize gute? Bisukuye. Si uburyo bwo gusukura, uburyo bw'isuku no gukaraba, mugabo burya ko twabimenyereye, ko tubizi, ko bitwigisha. Iyo dukoze ikibi mu biganza byacu biracafura. Ibiganza byacu biracafura ku buryo biba biriko umwanda utaboneka. Muvyibuka muri Bibiliya, basoma Bibiliya ingene Pilato yafashe amazi ahahejeje gutanga Yezu ati ico kibi jewe uyo muntu nta kintu na kimwe azira, ico kibi ayo maraso arakabahumira mwebwe n'abana banyu. Ngofata amazi arakaraba. Urumva ibiganza bisigura ikindi kintu bishanye no gukora ikibi, no kuvuga yuko twakoze ikibi, aho dukoze hasigara mvugo ni muvumo w'ico kibi twakoze. Rero gerageza ibiganza vyawe vyame bisukuye, aho uri hose. Ntiwiyambike iceye, ntukora amaraso. Gukora amaraso bisa no gukora mu jisho ry'Imana, uvyo ntubikore. Ibintu vy'abantu vyubahe, nturenganya abantu, ntiwibe iby'imfuvyi n'abapfakazi. Ibiganza vyawe vyame bisukuye, naho wogenda, naho uva muri buno buzima bazibagire bati vy'ukuri naka nta kintu na kimwe tumujinja, nta kintu na kimwe yagirizwa, ibiganza vyiwe birasukuye. Nubwo woba uri mu bibazo vy'ubukene, gerageza ubukene ntaco uzobuvamwo, mugabo gerageze ibiganza vyawe vyame bisukuye, nta kintu na kimwe bakwagiriza. Irindi yeri rya Robert Greene agira ati igaragaze nkaho uri gufasha abantu, ariko
aribo bari kugufasha. Garagaze nkaho uri gufasha abantu ariko aribo bariko baragufasha. Uwo mengo iri ririmwo uburyarya mugabo nta buryarya iyo ubikoze neza. Muri make umuntu ariko aragufasha nako uri kuramufasha nawe agomba kuba ariko aragufasha mugafashanya. Kumwe uyu Papa Francisco yagira ati umuntu wese n'ingabire y'uwundi. Wowe uri kurafasha umuntu nawe nabo ariko aragufasha mu buryo bundi kurundi ruhande. Ntuze gufasha umuntu nawe atacubona yuko uri kurabironkamwo. Rube urukundo mugabo urukundo magiriranire. Kira noneho burya iyo umuntu wese aje akugana dufatire muri biro kanaka hari ikintu abakuronderako nawe ugomba kuba hari ikintu uhavuka muronderako. Niko isi yubatse. Wowe rero ntube wa muntu gusa wamurondera ibintu ku bandi mugabo nawe atavyo bariko barakuronderako. N'urukundo rugomba niko kuba ataco rurondera mugabo kurundi ruhande naho woba ukoreye ikintu umuntu ataca azogusubiza kame murondera ijuru, urondera gushimwa n'Imana, urondera umugisha. Wowe rero zurigaragaza nkuko uri kurafasha abantu mugabo nabo bariko baragufasha. Babiva nko ku banyamadini. Jewe sinzi Robert niko bivuga ngo abanyamadini burya muyo batwigisha ijambo ry'Imana baba barondera niko impera yo ijuru mugabo barondera n'uburyo bwo kubaho nabo kuko ibyo baba bikabatunga. Ivyo muza kuba byo tuza kuba caci 10 y'amashikanwa n'ibyo bibatunga bariko baradufasha mugabo kandi nabo bariko barondera ubufasha mu kudufasha. Agira ati kandi ntukaje ukora ikintu igice kijemwo wese, ntuje mu kintu kijemwo igice. Abantu ushobora kuba yubatse urugo umubaza ati mbega urubatse ngo tazanda. Nagira ngo urubatse nyene urubatse. Iri tegeko ritubwira yuko atari vyiza kuja mu kintu igice jamwo wese cinjiremo wese n'ubwenge bwawe kandi bukoreshe neza mu ico kintu. Ibintu birahambaye cyane we karabitega amatwi bizomufasha. Bizomufasha kwigenzura no kugenzura abandi. Ni nk'iki bavuga bati uje utegura inzira yose gushika ugere ku musozo. Ufashe inzira ndiyangajije muri kino kintu kijemwo wese gushika ryari gushika ku musozo. Utarashika ku musozo uvuga uti aha anye amahangiro yanje sindayashikako. Birabira byikugwaruka cyane gwaruka ni gusanga abakina buno munsi ari mu gikogwa iki inyi na kiriya iki ntari kora kimara na ntari kora kimara. Ni intambira byose ari muri business yiwe wavuga uti gomba gushika ntahabona. Sukuhabona gusa mugabo ivyo arimo ntabitahura. None wumva uzo kwavansa gute? Tahura ivyo uri kurakora hanyuma ufata ingingo w'ivyemezo wihamahangiro gushika ugejeje ku musozo. Naho vyogorana nibisanzwe. Bishobora kugorana mu vyo uri kurakora mugabo bigoranye nawe fata izindi ngingo gushika aho ibintu bizomera gute bizogenda neza. Utegura inzira yawe yose gushika ugeze ku musozo. Yaragize kandi ati nubwo benshi babona ko ivyo wakoresheje inguvu zawe nyinshi wewe zubereka yuko byari byoroshe. Hari abantu bashobora kuraba ivyo uri kurakora bakavuga bati ziriya nguvu azikura hehe? Buriya bwenge abukura hehe? Wewe zubereka yuko ivyo uri kurakora ari ibintu bisanzwe karamena nubwo biba ari ibintu bigoye cyane.
nkundire rero kino gice ndakigeze ngaha, nibaza yuko ano mategeko yabafashije cyane, ano mategeko yashoboye kububaka, ano mategeko ashoboye kubafasha kwigenzura no kugenzura abandi. Nababwiye neza yuko ano mategeko akoreshwa n'abanyepolitiki ngo bagenzure abantu babo, abanyamadini barayakoresha, nabo twita ibihangange cyangwa les influenceurs barayakoresha, eka mbere sabo gusa n'abakora ama business n'abakora urudandazwa barayakoresha kugira ngo bashobore kugenzura ko abakiriya babo bakiri kumwe. Nawe rero uje uyakoresha kugira ngo ubandanye utera imbere. Igice kigira kabiri muraza kukironka vuba, ntimuje kure. Nimba utaragira subscribe uyikore, nimba utaragira j'aime na partage, twubaka umuryango aho muzogenda muronka ivyigwa vy'inyurabwenge, kandi ntucikwe mu mwanya mutoyi uza kubona igice kigira kabiri. Wepfa kugira subscribe, j'aime na partage kugira ngo igigisho igira kabiri, igice kigira kabiri cy'aya mategeko nicagushikira uzuba wa mbere mu kukibona. Nimba hari byagucitse kandi dusubire duhurire hariya mu ntango z'umuvugizi.